Isi yose rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baracyahanze amaso ibizava mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba gukiranura kandida w'abarepublikani President Donald Trump n'uw'abademokrate Joe Biden. Leta zitandukanye ziracyabarura amajwi, ariko kugeza iki gihe Joe Biden niwe uri imbere, gusa nta mukandida n'umwe urageza ku majwi ahagije yo gutsinda itora. Ejo ku mugoroba ubwo hari mu gicuku mu Burundi no mu Rwanda, Joe Biden na Perezida Trump bagejeje ijambo ku gihugu umukwe undukwe. Joe Biden yongeye gushimangira ko azategereza kandi abisaba rwose n'abaturage bose ko amajwi yose arangiza kubarurwa. Naho Perezida Trump yongeye kuvuga ko ari we watsinze amatora, yemeza ko muri leta zimwe na zimwe atsindwamo yibwa amajwi, avuga ko bazakiranurwa n'inkiko bibaye ngombwa kugera mu rw'ikirenga. Aya matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yego niyo abantu bahanze amaso cyane, nyamara si yo yonyine yabaye ku wa kabiri ku itariki ya 3 y'uku kwezi kwa 11. Mu by'ukuri habaye andi byibura 120 atandukanye mu gihugu cyose. Turebere hamwe amwe muri yo. Amatora ya Perezida wa Repubulika yabereye rimwe n'ay'inteko ishinga amategeko y'igihugu n'iza leta zimwe na zimwe mu zikigize. Ku rwego rw'igihugu cyose umutwe w'abadepite wose uko akabaye, ni ukuvuga intebe 435 waravuguruwe nk'uko bigenda buri myaka ibiri. Muri Sena intebe 35 ku ijana ziyigize nazo zaravuguruwe, niko bisanzwe buri myaka ibiri kuri 1/3 cya Sena. Ku rwego rwa za leta intebe z'abaguverineri 11 zaravuguruwe. Uretse ibyo, abaturage ba leta nyinshi bakoze n'andi matora ameze nka referandumu ku tubazo dutandukanye tubahangayikishije. Ni ukuvuga za referandumu zo guhindura amategeko asanzwe muri izo leta cyangwa gushyiraho amategeko mashya. Ingero zimwe na zimwe: abaturage b'intara ya Puerto Rico bakoze itora rya kamarampaka ryo kugira ngo ibe leta ya 31 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, usibye ko atari ubwa mbere babikoze, ariko buri gihe oya igatsinda. Iyi ntara igizwe n'ibirwa biri mu nyanja ya Caraïbe muri kilometero 1600 mu majyepfo y'umujyi wa Miami muri leta ya Florida, nayo iri mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaturage ba Puerto Rico bafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakoresha idolari nk'ifaranga ry'intara yabo, ariko ntibafite ababahagarariye mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora gutora amategeko. Ibyavuye muri referendum yo kwa kabiri ntibiratangazwa ku mugaragaro, ariko ibipimo bitandukanye byerekana ko 2/3 by'abaturage ba Puerto Rico badashaka ko iba leta ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri leta ya Florida ibipimo bitandukanye byerekana ko abaturage 61% bemeje muri referendum yo kuwa kabiri ko umushahara w'ifatizo ugomba kuva ku madolari 10 ku isaha muri iki gihe ukagera ku madolari 15 ku isaha guhera umwaka utaha w'ibihumbi 2021 ugitangira, maze nyuma ukazakomeza kwiyongeraho idolari 1 ku isaha buri mwaka kugera mu bihumbi 2026. Ni ukuvuga ko guhera ku mwaka w'ibihumbi 2026 umushahara w'ifatizo uzatangira kuba amadolari 20 ku isaha muri leta ya Florida. Muri leta za Arizona, Montana, New Jersey na Dakota y'Epfo, rubanda bemeje muri referendum yo kuwa kabiri ko kunywa urumogi bigomba kwemerwa mu mategeko ku bantu bujuje cyangwa barengeje imyaka 21 y'amavuko. Muri leta ya California, abaturage bemeje mu itora ryo kuwa kabiri ko abantu bari bafunzwe bakaza kurekurwa by'agateganyo bahabwa uburenganzira bwo gutora. Ibi bibujijwe muri leta zindi zitandukanye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
ku rundi ruhande abaturage b'iyi leta ya California iri mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika banze ko abaturage bemererwa gutangira gutora bagize imyaka 17 y'amavuko. Kugeza ubu abaturage ba California bemerewe gutora ari uko bujuje cyangwa barengeje imyaka 18 y'amavuko. Muri leta ya Colorado abaturage banze mu itora ryabo kuwa kabiri ko umugore yamburwa uburenganzira bwo gukuramo inda y'ibyumweru 22, ni ukuvuga inda y'amezi 5 n'ibyumweru 2, igihe ishobora kumutera ibibazo by'ubuzima. Muri leta ya Oregon naho ni mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaturage bemeje ko kugira ibiyobyabwenge bimwe na bimwe nka cocaine, heroin na methamphetamine bikurwa mu mategeko ahana ibyaha. Izi rero ni zimwe mu ngero z'andi matora menshi cyane yabaye kuwa kabiri icyarimwe n'ay'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abanyamerika n'isi yose rero baracyahanze amaso bategereje kumenya ibizava mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ejo bundi kuwa kabiri. Ibarura riracyakomeza. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Professor Asher Niyonizigiye wigisha ibyerekeranye n'ubuyobozi muri kaminuza ya Leta y'u Burundi kucyo Abanyafrika babona kuri aya matora. Professor Niyonizigiye aratangira avuga uko abona ibintu bimeze muri iki gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jewe aho ngeza kubona numvirije ibiriko biravugwa ku mateleviziyo hirya no hino, ndabona yuko ari ibintu bitangaje binyuranye cyane n'ivyo umuntu yari yiteze. Turavye igihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburambe gifise mu gutunganya amatora n'ukuntu bitunganijwe n'ukuntu cyamaze gushiraho umuco wo kubahiriza ikivuye mu matora, numva ntangazwa cyane n'ibihari cyane cyane biriko biraturuka ku mukandida w'umurepublikani, ariko aravuga ko amatora yabaye mu busuma, ko bakwiye kuyasubiramwo, naho nyine akavuga hamwe hamwe mugabo ntavuge neza ubwo busuma bwabaye ubwo aribwo, kandi ivyo akabivuga igikorwa cyo guharura kitarahera. Ivyo twari tumenyereye kuvyumva muri Afurika, aho iyo umukandida abonye ko ibiriko birava mu matora bitaja mu ntumbero imushigikira atatangura kuvuga ko ataza kwemera ibiza kuyavamwo, kandi ivyo kuri bitaragaragara yuko n'ubwo busuma ariko aravuga bwabaye. Rero biratangaje rwose kubona igihugu kiriko kirigisha ibindi intwaro ya demokarasi ingene igenda, aricyo kiriko kiravugwamwo amajambo nk'ayo, kandi akavugwa n'umukuru w'igihugu yategerezwa guhagararira uwo muco w'intwaro rusange. Nico no bivugako. Ku vyerekeye akarere ka Afrika, abanyafrika ubona bariko bayakurikirana gute? Uravuze ko nk'abanyapolitika muri Afrika ariko barakurikirana aya matora, aho bariko babona ibintu kumbure bitariko bigenda neza muri Amerika nk'uko bari bavyiteze. Nihe ngaruka mubona bishobora kugira kuri Afrika? Ndavye ivyo abanyafrika bariko barandika ku bijanye n'aya matora, umenga bariko bariterera inkuru bamera nk'abasuzugura babicishije mu nkuru, bakivugira ko bikenewe ibihugu vya Afrika biza kurungika abafasha kugira ngo bumvikanishe abakandida, bakavuga ko ngo bahanuye abakandida ngo bumvikane, ngo kugira ngo bihaza bivamwo induru. Kwa kundi nyene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zama zibikora iyo abakandida muri Afurika batumvikanye. Harimwo agahemo muri iyo nkuru, uca wumvamwo ko nabo nyene bariko barasuzugura ibiriko biraba kuko binyuranye n'ivyo bari biteze. Rero ingaruka jewe mbona muri Afurika cane cane nuko urugendo Afurika yarimwo rwo kwiga kwimenyereza imico ngenderwako y'intwaro ya demokarasi rushobora guhungabana, kubera mu bisanzwe Amerika yafatwa nk'akarorero mu vya demokarasi. Iyo rero uwo ariko urarabira ko akarorero akoze ibisa n'ivyo wowe wakora kandi nawe yahora asuzugura, birumvikana ko atatakaza ijambo kuri wewe. Uburemerezi bw'igihagararo cya Amerika mu bijanye na demokarasi ndabona bugiye guhungabana, ku buryo abanyepolitiki muri Afurika batazogira inguvu zo gusubira guha agaciro amajambo canke impanuro zitangwa na Amerika mu bijanye n'intwaro rusange mu bihugu vya Afurika. Naho ku bijanye n'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika, kuri iyi ntwaro yari hari mubona yari ihagaze gute? Ku birindiwe kumenya uzova
muri aya matora mu gihe igikorwa cyo guharura amajwi kibandanya ngaha muri Amerika mu president mushasha mubona ari kihe azohindura kuri iyo migenderanire hagati ya Amerika na Afrika uko mubibona? Bisa nuko abarongozi batari bake muri Afrika banezerejwe n'iyo politike yiwe yo kutinjirira ibindi bihugu, ariko rero turazi yuko abademokrate iyo bari ku butegetsi muri Amerika barafise politike ijanye n'imigenderanire hanze n'ibindi bihugu, barafise aka kantu ko kwinjirira mu ibindi bihugu cyane, kugomba ko ibintu bigenda uko babishaka, kandi barabivuga. Rero numva umenga ibigiye kuba mu minsi iza nuko abarongozi bo muri Afrika bashobora kubona Amerika isubiye kwinjira mu itunganywa ry'ibihugu vya Afrika, binjira bafite ivyo bahanura, kumbure n'ivyo bategeka naho batokuvugira ku maradiyo. Nico mbona gishobora kuba kuri iyi ntwaro y'ubu Joe Biden hamwe vyoshika agatsinda y'amatora. Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda, aho leta ivuga ko yahagurukiye uruhumbu rw'uburozi bwo mu bwoko bwa aflatoxine bwibasira ibinyampeke nk'ibigori. Ubu burozi bushobora gutera n'indwara zitandukanye mu bantu. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi. Ubushakashatsi bucukumbuye mu bigendanye no gufata neza ibiribwa bugaragaza ko igihingwa cyahuye n'uruhumbu gishobora gutera indwara irimo na kanseri. Impuguke umushakashatsi mu bigendanye no gufata neza ibiribwa akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda Kizito Nishimwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyi myaka idafashwe neza cyane cyane y'ibinyampeke nk'ibigori ishobora kwibasirwa n'uruhumbu rugira ingaruka mu gihe kirekire. Aflatoxine ni bumwe mu burozi buterwa n'uruhumbu y'imyaka itafashwe neza. Ubushakashatsi bwerekanye ko aflatoxine iyo zigiye mu biryo ukabirya ku rugero rutoya kandi ku gihe kirekire bishobora gutera ingaruka. Muri izo ngaruka twavuga harimo kanseri z'umwijima, kugwingira kw'abana iyo ari ibiryo by'abantu, ariko si ugarutse n'ukaraba no ku biryo by'amatungo nabyo n'ubundi iyo zibiriye bigaruka bikagira ingaruka yaba ari ku musaruro w'amatungo yariye ibyo biryo, ariko nanone bikagaruka bikaba ubwo burozi bukagaruka bukaba bwajya mu bikomoka ku matungo cyane cyane nk'amata iyo byanduye. Uyu mushakashatsi asobanura ko uruhumbu rukunze kwibasira ibinyampeke cyane cyane ibigori, amasaka, umuceri ndetse n'ubunyobwa mu gihe bitafashwe neza kuva mu ihinga kugeza imyaka isaruwe ndetse igeze no ku isoko. Impuguke Kizito Nishimwe yumvikanisha ko uburyo abaturage bakwirinda ubu burozi ari ukubanza gupimisha umusaruro wabo bakamenya neza ko nta bihumanya bya aflatoxine biri mu musaruro wabo. Gusa uyu muhanga avuga ko kwirinda uburozi bikwiye kugirwamo uruhare n'inzego zose zifite aho zihurira n'umusaruro. Ntabwo ari ikibazo kireba abahinzi gusa, ni ikibazo navuga kireba guhera ku muhinzi kuzagera ku muguzi wa nyuma cyangwa niwawe niho hano nshaka kugaruka. Ariko nabariya bacuruza nabo ngabo bagaruka bakagura ibyo bigori nababisya nabagaruka bakabicuruza. Urumva izo ngamba zose zo gufata neza mbere yuko bigera ujya kubigura iwawe, nawe iwawe nunabigura ukagura ibiri 10 ukagaruka ukabifata neza. Ikibazo gishobora kudaturuka ku muhinzi, igituruke kuri wowe wenda wanabigurishije, ariko ugasanga wenda wa mucuruzi niwe wadohotse ntabifate neza, ugasanga n'ubundi bigeze hahandi ku mumwe wa nyuma agize ikibazo. Abashakashatsi batandukanye basuzumye iki kibazo bemeza ko ingaruka za aflatoxine zitagaragara ako kanya uwari ibyo biryo bihumanye kibirangiza, kuko mwarimu Nishimwe yasobanuye ko ari ikintu ushobora kubana imyaka myinshi ingaruka zitaragaragara. Nubwo nta gihe kirashira hatangiye kuvuga ubu burozi bw'uruhumbu, leta isobanura ko yatangiye guhura n'iki kibazo mu myaka 10 ishize. Madame Rimine Kamarabo, umuyobozi w'ishami rishinzwe gufata neza umusaruro mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB, yabwira Ijwi rya Amerika ko ikibazo cy'urwo ruhumbu bakibonye nyuma y'aho leta y'u Rwanda itangije umugambi mugari wo guhinga ibigori ku buso bunini ndetse n'ubuhanga mu guhinga bugenda bwiyongera. Uyu muyobozi asobanura ko nyuma y'aho bigaragariye ko aflatoxine ari ikibazo, leta yatangiye ingamba yo guhangana nayo. Habayeho kongera ibikorwa remezo byo kugira ngo ibihingwa byanikwe neza, kuko ikibazo cyo kwanika nabi wa musaruro kiri mu kibazo gikomeye gitera kwiyongera se cyangwa kubaho kwa ya aflatoxine. Hubatswe ihangari basharikamo, kuko ikigori iyo cyanitse gicuritse gifiteho amababi, burya ibya mababi bya kibari cyanyuma basigaho kiyirinda amahoheza ashobora kwinjiramo kandi bikagifasha kuma neza. Hangari zagiye zubakwa mu gihugu hose yo kumisha ibigori ariko hifashishijwe imashini. Ntabwo nanone uzamara kubigira ifungo
ishyire hariya ijye ahantu hari imiditi uvuge ngo ntabwo iyo ifu izagira ikibazo. Niyo mpamvu bigusaba ngo na wa wundi wabiguze na wa wundi wifunikiye nawe arasabwa kubyitaho kugira ngo bitazavaho bigira ubwo bwandu, kandi mu by'ukuri byari bigeze byaragimaze kurenga ibyiciro byinshi bitandukanye rafitemo ibyago byo kuba byakwandura. Madamu Kamaraba yumvikanisha ko kugeza ubu abaturage cyane cyane abibumbiye mu makoperative ahinga ibigori bamaze kwigishwa ububi bw'urwo ruhumbu, ndetse bakaba barahawe n'ibikoresho bakwifashisha mu gufata neza umusaruro wabo. Nubwo hari bamwe bakumva ijambo aflatoxine nk'irinyamahanga ritazwi mu baturage, iyo ugeze mu bahinzi cyane cyane abahinga ibigori usanga buri wese azi neza ibyayo n'uburyo yahangana nayo. Mbere twarasaruraga ibigori ugasanga turukwanika nyine ku misambi cyangwa se amahema, batubwira yuko icyo gihe tuba tubitewe uburwayi bita aflatoxine. Iyo umuntu abimanitse nko mu nzu bigira uruhumbu, noneho bikaba byaza gutera za kanseri zateye. Najanye ihema mu murima, noneho abasaruzi bari gusarura bagasarura barashira ku ihema, abikorezi nabo bazana nabo bagashira hano ku ihema. Turaza bakatwigisha uko bahunika umusaruro, uko basarura imbuto yeze neza uko bimeze. Niba ikigori cyawe kirwaye ukamenya uburyo uzagikurikirana ukagitera umuti. Hanyuma gusarura ugasarura ikigori kimaze guhindura cyageze gucurama, ugasarura mu bikoresho bifite isuku, ukanika muri hangari cyangwa ku mahema ukabisharika. Ibigori byamara kuma ukabikura kuri ya mababi muri ya hangari ushyira mu mifuka myiza. Kuva iyi gahunda yashyirwamo imbaraga, buri mwaka leta ishora amafaranga menshi yo guhangana n'ubu burozi bwibasira ibinyampeke cyane cyane igihingwa cy'ibigori. Mu ngengo y'imari y'uyu mwaka Minisiteri y'Ubuhinzi yateganije amafaranga asaga miliyari 10 azashorwa mu bikorwa byo gufasha abahinzi gutunganya umusaruro wabo. Kugeza ubu ntiharamenyekana ingaruka zaba zaratewe no kurya ibinyampeke bidatunganijwe neza bikaba byazana uburozi bwo mu bwoko bwa aflatoxine mu mubiri w'uwariye ayo mafunguro ahumanye. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu Burundi ikigo Istebu gishinzwe ibarurishamibare kirasaba inzego z'igihugu gukangurira abaturage kwandikisha abana bakivuka, abakuru bashakana n'abatandukana n'abantu bitabye Imana. Eloge Wirika neza araduye inkuru irambuye. Kuri uyu wa kabiri ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro Istebu cyatunganije uruganda rwo kwiga ingene ho kwegeranya ibiharuro mu gisata ndangamuntu mu Burundi, Service d'Etat Civil mu Gifaransa. Umuyobozi mukuru wa Istebu Nicolas Ndayishimiye asigura ko kino gisata ico ntango ya byose mu gihugu mu byerekeye ukwegeranya ibiharuro. Yemeza ko igisata ndangamuntu kidatejwe imbere ataterambere rirama n'intwari ibereye bishoboka kuranguka. Nicolas Ndayishimiye ahari mu kiganiro yahamenyesha amakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Nico gisata kiduha ibiharuro bijanye n'abantu bavuka, n'abantu bubaka izabo, n'impfu ziba mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nico gisata kiduha ibiharuro bindi byose, haba ibiharuro byo kwemera abana cyangwa ibindi biharuro by'abahukana n'ibindi. Numva ico gisata uri kuvuga yuko ushaka iterambere, gushigikira intwari ibereye, udafite ivyo biharuro nibaza yuko ari byo ntango kugira ngo dushobore gushigikira koko iterambere rirama n'intwaro ibereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Bwana Ndayishimiye arongoye Istebu asanga umuntu atigeze yandikwa mu bitabo ndangamuntu muri kino kinjana agereranywa n'ubutigeze asiga izina. Ahamagarira inzego zose gukangurira abanyagihugu kwijubukira kwandikisha abana bavuka. Ubu rero nibaza yuko icokorwa bwa mbere n'icyo guhimiriza umwene gihugu akamenya yuko nimba vyaye umwana, uwo mwana ategerezwa kwandikwa muri za bitabo ndanga muntu cy'igihugu cyacu. Nimba ategerezwa kuja ku ishuri, naho nyene batezwa kumusaba ati twereke ko wanditswe. Niho rero tutosubira kuvuga yuko aragahomera muntu ko naka yavutse akabaho akabyara akarondoka, mugabo ugiye kuraba mu gitabo na hamwe ntumutore, bakazoza bakubwira kujya twakuze ba sogokuru batubwira umwaza ati sogokuru wewe uri wo kwande ndi wo kwanaka naka wande naka wanaka. Ivyo byose murabona nk'ubu nka twebwe ubu tugezeho, nibaza namwe bwe no babaza ngaha murabamenyesha makuru ngo mumbwire sinzi ko ari buza gushika kuri sekuragira 5. Ikigo Istebu kivuga ko mu rugamba rwo guhimiriza imiryango kwandikisha abavuka, babirana, bapfana, bahukana no kwerekana akamaro kavyo hategerezwa kuza imbere igisata c'intwaro gisanzwe kijejwe abantu kuva ku mitumba hagakurikira abajejwe amagara y'abantu, ubutungane, impunzi n'abahunguka hamwe n'ic'ubutunzi.
ico kigo kimenyesha kandi kwitororokanywa ry'ibitigiri mu bisata bitandukanye zaba za rusansuma z'abantu canke ayandi matohoza kiba ico gicapo c'ukuri c'igihugu. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umuyobozi mukuru ajejwe ivyerekeye ibikorwa ndangamuntu mu bushikiranganji bw'intwara yo hagati kugira ngo atubwire urugero ibisabwa n'ikigo Istebu biriko, ariko ntitwamutoye haba kuri telefone yiwe ngendanwa niyo mu biro. Mugabo Burundi buri mu banyeshuri beza ugereranije n'ibindi bihugu vya Afrika muri ico gisata nk'uko ivyigwa bitari bike vy'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya bivyerekana. Mbere n'abasangwa butaka badakunze kwandikisha abana bavuka, ingo z'ababirana n'abitaba Imana, hari imigambi myinshi yo kubahimiriza yashizweho n'uburyo bwatekanijwe bwo kubibakorera ku buntu. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije, ariko mwe mugumye hafi nanone gato mubanze mwumve ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuhindi byarateye igikumu ku masezerano mashasha yo gufashanya mu vyerekeye kwivuna abansi. Ayo masezerano yatoweko igikumu mu rugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo aheruka kugira mu Buhindi ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi Mark Esper. Ayo masezerano azorekurira igisirikare ca Amerika n'ic'Ubuhindi gusangira amasanamu y'amakarata na satellite. Ivyo bikazokomeza ugukorana hagati y'ivyo bihugu bibiri. Mike Pompeo avuga ko Amerika n'Ubuhindi biko bikomeza ugukorana hagati yavyo bifatiye ku bibazo biterwa n'umugambi wa gikomunista w'Ubushinwa. Our leaders and our citizens see with increasing clarity that the CCP is no threat to democracy, the rule of law, transparency. Pompeo ati abayobozi n'abanyagihugu bacu batera babona neza kurushiriza ko umugambi wa gikomunista mu Bushinwa udacuditse na demokrasi, ubutegetsi bugendeye ku mategeko, gukorera mu muco hamwe n'uburenganzira bwo kugira uruja n'uruza mu mazi bahari Pacific, inkingi y'ubwigenge n'iterambere y'akarere gaturiye Indonesia na Pasifika. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Mike Esper avuga ko mu gihe amakungu ahanganye n'ikiza ca COVID-19 n'ibindi bibazo bijanye n'umutekano, ugukorana hagati ya Amerika n'Ubuhindi birakomeye cane kuruta imbere yaho mu mugambi wo kubahiriza umutekano n'iterambere ry'akarere n'amakungu. 15 years after the conclusion of the first U.S.-India defense framework, the defense ties between our two